Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza kamakuru hagezwe kariko ravugwa muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye kuri uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yaraye yungurijwe mu ibohero rikuru rya Gitega avanywe mu ibohero rikuru rya Ngozi. Hari ivyahise bitangazwa n'umwana wiwe Darlene Alain Bunyoni avuga ko umuryango wihute w'umutima uhagaze ku kuntu serugo wabo abayeho ndetse n'amagara n'umutekano bike biriko bimubonekako. Abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, umukobwa w'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yaraye amenyesheje ko umuryango wa Bunyoni utewe umutima uhagaze ku kuntu serugo wabo abayeho nabi kuva ahagaritswe mu nyuma agatabwa muri yompi. Darlene Bunyoni yabitangaje ejo inyuma yaho se wiwe yimuriwe gupfungirwa mu ibohero rikuru rya Gitega avanywe mu ibohero rya Ngozi aho yaramazeyo amezi arenga gato abiri. Darlene Alain Bunyoni ivyo yavuze tukaza kubabwira mwidonido yano makuru. Tubamenyesha ko kandi Alain Guillaume Bunyoni apfunzwe yagirizwa ivyaha bitanu arivyo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko, ugutuka umukuru w'igihugu hamwe no gutunga ibigwanisha atabifitiye uburenganzira. Vyinshi tugiye kugaruka ko kuvyatangajwe n'uyu mwana wiwe atabarizwa kuri ubu mu gihugu cy'u Burundi hari hanze y'imbiyo z'igihugu cy'u Burundi. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafite kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Yasangize kandi bagenzi abo baba bari hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Darlene Bunyoni umwigeme wa Jindare Bunyoni yaraye avuye mu gacerere yari amazemwo amezi abiri. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Darlene Bunyoni yasubiriye kwiyamiriza igipfungu kiranga ibikorerwa umuvyeyi wiwe aho yakuweje mu ibohero rya Ngozi akajanwa mu ibohero rya Gitega umuryango utabimenyeshejwe. Darlene Bunyoni avuga ko umuryango utewe umutima uhagaze n'ikibazo cy'umutekano wa General Bunyoni, amagara yiwe ndetse n'ingene agiye kubaho mu ibohero rya Gitega. Mu butumwa bwiwe Darlene Bunyoni arangiza avuga ko atarwego na rumwe rw'igihugu rukwiriye kwiganzirwa n'umuntu umwe. Ati ikimenyamenya ni kano kajagari gasigaye kiganje mu gihugu. Darlene Bunyoni ntiyatomoye uwo muntu ariko ariganzira wenyene inzego z'igihugu nk'uko biri muri ubwo ubutumwa. Ubutumwa bwiwe bukaba rero bugira buti: inyuma yo kumviriza akatari gake twamenyeshejwe ko Bunyoni ariko yimurirwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Umuryango wiwe ntitwigeze tubimenyeshwa, tukaba dutewe impungenge ku mutekano wiwe. Ntidutewe impungenge gusa n'umutekano wiwe gusa, turatewe kandi impungenge n'amagara yiwe ndetse n'uko abayeho. Twarasavye akatari gake ku rubanza rwiwe rwoburanishwa ku mugaragaro ariko nta cyavuyemwo. Umushikiranganje w'ubutungane ntiyategerezwa gukoreshwa ku nyungu ziwe bwite. Ibi akaba ari vyo yaraye atangaje. Mu bundi butumwa yanditse nijoro, Darlene Bunyoni aremeza ko amagara y'umuvyeyi wiwe yasinzikaye mu minsi iheze, agatinya ko kumwimurira Igitega biri mu ntumbero yo kumubuza urubanza rwo ku mugaragaro, mbere bikaba binyegeje umugambi mubi cane. Umukobwa wa General Bunyoni yari yuguriye urubuga rwa Twitter muri ndamukizo uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu gihe havugwa ivyifatwa ry'umuvyeyi wiwe. Araheza ararukoresha kugeza ku igenekerezo ya 13 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Imbere yo kugarura urubuga rwiwe yari yibukije ko Perezida Ndayishimiye atari we yizewe ubwa mbere ngo yitoze mu mwaka w'ibihumbi 2020, ahubwo ko uwizewe yari Pascal Nyabenda. Ko bwiwe ngo ibiriko biraba bifatiye ku bwoba bwa Perezida Ndayishimiye ko ashobora kutaba umukandida mu mwaka w'ibihumbi 2027. Akabivuga afatiye ku kungene Perezida Ndayishimiye ngo yananiwe kubogora ubutunzi bw'igihugu.
Ubutumwa bw'uyu mwigeme burumvikanamwo ishavu ry'umwana aburanira se, ariko kandi butera bufata umurindi wa politike ukomeye. Kumbure niwe wenyene asigaye avugira hejuru ivyo bamwe mu basendede FDD bavugira mu ntamatama. Asa n'uwabaye umuvugizi wa bamwe bavuga ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza. Ubutumwa bwa Darlene Bunyoni buri mu butumwa bwasomwa cane ku mbuga z'abarundi kuri Twitter, kuko buri gihe ariwe akunda gutangaza ibiriko bishikira se aho apfungiwe mw'ibohero ndetse n'ibindi bitandukanye. Bunyoni rero akaba yarinjijwe ibohero rikuru rya Gitega hafi igihe c'isaha 9 n'igice, akaba aribwo rero yinjijwe ibohero rikuru rya Gitega kubwo ababibonye. Yashikanyweyo n'ikamyonete y'igipolisi yuzuye abapolisi benshi cyane bafise ibigwanisho vyinshi. Yindi kamyonete yari icungereye iyo ya mbere yari yuzuye abapolisi bafise ibigwanisho vyinshi, akaba ariko umwe mu bashinga intahe yabibonye. Amasaha make imbere yuko uwo umushitsi ashikanwe mw'ibohero ryo ku mugwa mukuru wa politike, inzu yashikiyemwo yari yagenduwe cane ubwa nyuma. Abategetsi bakuru mu gipolisi bari bahari, hagabanijwe abinjira n'abasohoka, akaba ariko amasoko muri iryo bohero rikuru rya Gitega avuga. Kubwo amasoko mu butungane atashoboye kwivuga amazina kuko atemerewe kuvuga ku binyamakuru, wahoze arongoye ikambi ijejwe kurwanya imigumuko Colonel Desire Uwamahoro nawe nyene akapfungiwe muri iryo bohero rya Gitega. Inzu yashikijwemwo Bunyoni yatanguye kubakwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu guheze, aho abo bagabo uko ari babiri barungikwa mw'ibohero rikuru. Ni ivyumba bibiri, kimwe gifise imetero 4 kuri 4, impome zasa n'imetero 50, ubwiherero, ubuzu bwa surwumwe n'ubwogero bikaba biri imbere mw'ivyo vyumba. Abakozi b'ikigo ca leta Oboha akaba ari bubatse ivyo vyumba bakagendurwa na General de Brigade de Police Emmanuel Ndayiziga, umukuru w'ibiro vy'igendereza. Imbere y'ivyo vyumba hari ikibuga co gukinirako no kwidagadura c'imetero 8 kuri 6. Ivyo vyumba biri hamwe n'ivyo bibuga vyubakishijwe amabuye n'inkingi nini. Icumba ca kabiri ubu kibamwo abapolisi bajejwe gucungera Bunyoni ntatoroke, akaba ariko isoko mw'ibohero ryatangaje. Mu ndwi iheze ubutungane bwatangaje ko bubandanya kurondera uko bwotora ibindi birego vyagirizwa Bunyoni, mu gihe akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugomba gukoresha ubutegetsi bw'igihugu ku nyungu ziwe. Wongera ko ugutunga ibigwanisha atabifitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu yahoze ari umushikiranganje wa mbere arashobora gupfungwa imyaka 30. Iri bohero rya Gitega yarungitswemwo kuri uyu wa kabiri w'indwi, rikaba ririmwo abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bihamirije ikiringo ca gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu ntango zandamukiza guheze, Human Rights Watch yasavye abategetsi b'u Burundi ko bacibwa urubanza rudahengamye kandi abarorereza imvamakungu bakahashika kugira ngo agateka ka Bunyoni kubahirizwe. Uyu rero yahoze ari umugwanyi, ari mu bihano vya Amerika, yabogojwe mu mabanga y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntango za Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022. Mu yandi makuru reka tubabwire ko igitoro cakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ngo gutorera umuti ikibazo c'igitoro biri kure nk'ukwezi. Ibi rero vyatumye umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse ava mu gacerere agatangaza ko ngo umunyagihugu adashaka gukwegera abatware n'abajejwe umutekano baho abaye ntahirahire ngo atahane igitoro mw'ibido canke mu kibuni. Umushikiranganje Martin Niteretse yabishikirije inyuma y'inama yagiranye na baburamatari b'intara zose zigize igihugu hamwe n'abarongoye abandi mu gipolisi ku wa mbere y'igenekerezo ya 17 mu Kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2023.
bwa Martin Niteretse ngo mu matohoza bagize basanze hariho bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano bapfumbatishwa mu idandazwa ry'amagendo ry'ibidandazwa bimwe bimwe nk'igitoro, isukari, isima, ikawa, ubutari, ibiharage, umuceri, amasaka, ibigori n'ibindi, kandi ngo ivyo bigakorwa nabo ku nzego zo hasi gushika hejuru. Akaba yaramenyesheje ko muri iyo nama yabahaye ikiringo c'indwi imwe gusa yo kwisuganya bakabihagarika. Agira ati guhera mu ndwi itangura uwo tuzosanga atavyubahirije tuzomusezerera, ngo nayo abenegihugu bazofatwa batanze amahera bayaha abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano atagitansi babahaye, ngo nabo nyene bazohanwa bagirijwe kwifadikanya n'abahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Yagize ati azofatwa nk'uzobateje imbere ubugizi bwa nabi. Ku kijanye n'abafatwa badandaza igitoro mu buryo bw'amagendo, Martin Niteretse amenyesha ko muri urwo rugamba bamaze imisi bakora bamaze gufata abarenga 100 mu gihe abafatwa bashoye ibiharage hanze y'igihugu mu buryo bw'amagendo babishize mu mabido nk'abagiye kuvoma barenga 30. Akamenyesha ko bagiye kubandanya bagira amasaka suzuma mu makaritiye n'imitumba yose igize igihugu kugira ngo barabe ko atabandi banyegeza ivyo bidandazwa mu ngo zabo. Akabagabisha kandi ko aho bazobitora umukuru w'umutumba canke urongoye igipolisi muri ako karere atari bwabimenyeshe nawe azoca ahagarikwa janwe mu butungane akoreshwe dosiye yagirijwe gufadikanya nabo icaha. Kubwiwe ngo muri ico gihe bizoba bisigura ko batakizirikana akazi kabo. Martin Niteretse akaba kandi asaba abanyagihugu gushigikira izo ngingo kugira ngo zije mu ngiro ku neza ya bose. Nawe ukenguruke rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, vyonda subscribe canke sabone kuri Hotel Wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi abo babaherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Impuza TV, Imana ibahezagire.